We will make America strong again. We will make America proud again. And we will make America great again. Thank you. Igihe President Donald Trump yavuga ko agiye kugira Amerika igihangange nkuko vyahoze, benshi bibajije ngo ni za joke ziwe, bibaza ngo ari karafina. Akimara gutsinda mu matora ahiganywe na Kamala Harris, Trump yavuze ko yipfuza ko Canada ibi intara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira 51. Ibi vyakanze benshi ndetse bamwe babifata nko gutera inkuru, ariko no munsi nyuma yifatwa rya Venezuela, Canada itangiye kwikanga. Doug Ford yabaye premier ministre wa Ontario yatangaje ko datewe ubwoba n'iterabwoba rya Trump ko yo kwigarurira Canada. Ati kandi ibi ntagire no mu Canada numwe bitera ubwoba. Si Canada gusa, Donald Trump yatangaje ati dukeneye Groenland ku mpamvu z'umutekano w'igihugu ca Amerika. Hari amato menshi y'Abarusiya n'Abashinwa muri Groenland. Dukeneye Groenland ku mpamvu z'umutekano wa Amerika, kandi Denmark nta kintu na kimwe ishobora gukora ngo bitubuze. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Donald Trump arashaka iki mu vyukuri? Ese nk'ubu yo bagiye kwigarurira ibihugu byose bikikije Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guhera epfo muri Pole Sud gushika muri Pole Nord, ariho dusanga Groenland. Groenland canke Greenland ni izinga rinini riri mu gihugu ca Denmark mu buraruko bwo mu bumbe w'isi, aho bita muri Cercle Arctique. Aha hari ku buringanire bw'ibirometero kwadrati miliyoni 2, hakaba harangwa n'urubura rwinshi kubera ko ubushuhe bw'amakenshi buri munsi ya 0 degrees Celsius. Aha haba abantu 56,000 kandi nabo nyene baba mu gace gatoya kubera ko igice kinini ca Groenland kigizwe n'amabuye y'urubura bita carotte glaciaire. Ariko none nigiki kiri interesa kuri Groenland gituma Amerika ishaka kuhigarurira? Groenland isanzwe ifise ubutunzi ndemanwa nk'inzahabu na terorare, tutibagiye gaze na petrole. Iki ni cyambere. Isha kabiri, kubera ihindagurika ry'ibihe, urubura ruri ngaha ruriko rurayonga, ibishobora gutuma Groenland icika inzira nshasha y'amazi icishwamo ibidandazwa igahuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu vya Buraya. Nubwo ngaha muri Groenland Amerika afise ikirindiro ca gisirikare, ntibipfuza ko Uburusiya buhabatanga. Vyanka vyakunda Amerika itegereza kuhafata ubwa mbere. Twibuka ko Denmark iri mu muryango wa OTAN. Mette Frederiksen, premier ministre wa Denmark, yagabishije Donald Trump ati niyihenda gatera ikindi gihugu kiri mu muryango wa OTAN akoresheje ingufu za gisirikare, amenye ko byose bizoba birangiye, harimo n'uyu muryango wa OTAN. Kati Miller, uyu n'umugore w'umwe mu bahanuzi ba Donald Trump, ku rubuga rwe rwa X yashizeho ikarata ya Groenland ifise ibirango by'idirapo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatangaje benshi ndetse binashimangira umugambi wa Trump wo gufata Groenland mu maguru masha. Hope mu gacerere no mu bwoba bwinshi kubera ko Donald Trump yitangarije ubwiwe ko Venezuela atari igihugu ca nyuma Amerika iteye ikoresheje ingufu za gisirikare. Ahandi yavuze hashobora guterwa umwanya n'umwanya ni Groenland twahavuze, yavuze kandi na Cuba, Mexique, Colombia ndetse yanagabishije Iran ko niyakomeza kwica abatavuga rumwe na leta, Amerika itazokwitoza utunyoni izohita yifatira ibintu mu ntoke nkuko babigenjeje kuri Venezuela.
abasasanguzi benshi bari kwibwira ko Trump agira agarukane doctrine ya Monroe. Uyu Monroe akaba yari president wa gatanu yatwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kinjana ca 19 guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 817 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 825. Uyu Monroe yavuga ati Amerika itegerezwa kuba y'abanyamerika, ariko Monroe ntiyavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo yavuga kontina Amerika yose kuva muri Chili, Argentine guca Colombie kuduga gushika mu buraruko bwa Canada muri Pole Nord, ari naho habarizwa Greenland. Imwe yavuga ko akeneye vyanka vyakunda. Donald Trump ati Colombia iragwaye, itwagwa n'umusazi akora ko kayena kayidandaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atariko munyizere ibyo bakora ntibizoramba. Cuba yoyo iri mu gutembagara nta n'igihe kinini sigaje. Ikindi kandi no kuraba ico dukora kuri Mexique. President wa Mexique Claudia Pardo yahise yishura Trump ati kontinent Amerika nta numwe ayigaba kandi nta gihugu na kimwe kiyegukira. Make America great again. Trump yo bagiye gushira mu ngiro ivyo yiyemeje mu gukomeza gutera ibindi bihugu akoresheje imbaraga za gisirikare.